ico onye ni muri bwa bwigoro nyene kuri abana mubona n'imiburiburi rimwe mu kwezi turabagendera muhira kugira turabe yuko baja kwishura ubwa mbere kubera ihangiro rya mbere nuko biga bakamenya hama tukaraba n'ikibano kuntu kimeze. Uyo mwana rero je twahuye mu gatondo mvuye gusenga imbere ya commune ubonye hari province, niwe yambwira ati bose unyishira mu ishure ndamaze ushaka kwiga nshaka kwiga eka mbere n'abandi bari kumwe bo baramubwira ngo reka bose une mayo ubwo rero je ndamutoca tujana muhira tujanye muhira turamwe icyayi hanyuma ca turajana ku kazi akazi ka misi yose sanzwe nkorera kwa muganga nukuri uwo mwana ndamushira imbere ya portail kuri amaho gatondo aricaraho nasuye kumuraba isaha 9 usanga ntacicaye narakuvya ko ashaka kwiga rero niko rero kumuha ibikenewe uniforme hanyuma ndamara ko naja muhira na telefone deseye amaze gitenda musaba ishuri ararimpa acata ashitse muhira rero araja mugambi nk'abandi kandi ivyo yakora birunguka nyuma yaho rero niho umuvyeyi wiwe yaciye agurisha impene ziwe yageze kuri 3 acaja mu Bugande ajaye n'uwundi mugabo basiga mutamase wa mwana muhira umwana rero nawe acaja mu barabara niho ngiye kumva amanota yiwe ari ku ntega bambwira ati umwana burya ntiyiga yasubiye mu barabara birambabaza gose rero kunda vyitwara mu ngo barambwira kuntu vyagenze mugose barambwira ati burya nta handi ari ngaho mu Kirundo cyo nca ndaza ngaho nca ndabarikiriza ndabaza umunsi umwe 2 nambwiye kumuha kumusugira 3 rero ndamutoya arambwira ati je n'ukuri ndamaze kone kutaje kumbara toya Tenzi yuko wocu unyica cyangwa kamfungisha ati none ni wabigize tika atari wabigize kuza kumbura ko tugasangira izo ngorane aho rero cana mutwara muhira turagumana kugira ndabe yuko uwo mutima wo kwiga kiufisi tugumanye ici ryose kubico nyina kivuga amanota ndamaze none sha wose ura kwishura ati je no kwiga mugabo muhira sinosura hariya ni ngorane tuzogushikira nta ngorane aranka tijaja nta mutima no usubiraye nje ndamuronderera ngaha ku Mutwenzi hariho umwe mu mugambi turimo mu volontaire dufasha ca ndamusati none uwo mumpera indaro aca yemera kumuha indaro umwana rero aca arasubira kwishura uyo mwana twamutoyiga mu wa 3 akagiye mu ishure kuvya ko yagiye aba uwa 5 bwa mbere hama akazarabo uwa mbere ikambira cyane adege mu ishure niryo shure kanabwira yiga ko byarababaje ko umwana aravuye mu ishure rero ngatuzigira yuko azobitora mu mwana ari kuhaje twibaza ko kuvyakuri azogira icavuyemo kandi akakimarira n'abandi naje byo tubigisha. Nitwa Ndarugirire Maria Letisi twebwe mu kwinjira umwana umwigisha amwigisha yaratonda kwishure atakana iforome yambaye umwana akama yabimubwiye nawe akamubwira ati burya muhira twe nta buryo dufise nta niforome tworonka nukuvuga harageze aho rero babandika hanyuma umwana arambwira ati burya kwishure baratwanditse ati hariho umugambi nanje nige ugomba kuzodufasha aterwa ni vyiza no kuvuga umushefu yaradutumye ko aratugirira inama aratwigisha ivy'uwo mugambi nanje nige twumva turanyuzwe kandi twumva ko uwo mugambi uzodufasha gose kandi uzoduteza imbere ugateza imbere n'abana bacu no kuvuga baratwigishije barabanza badutumako aduha uniforme z'abana isandari reka cyankenerwa cyose ku mwana w'ishure maratwigisha ingene tuzobaterera ibitoke ivyo bitoke nukuri baraduhaye insina baratwigisha umugoronome araza aratwigisha ukuntu ivyo bitoke tubitera twarabiteye ubu turabona yuko biduha umusaruro mwiza cyane no kubana reka ni vyiza barabahaye ibitungwa ugize umugisha igitungwa kirunguka dushishikara uko baratwigisha umugambi wo kuza kubaziganiriza
nukuvuga iki gitoke ndayakuyemwo ndakigurisha nkaca ngenda kumuziganiriza. Yemwe biramaze kudutezwa intambwe ndende gose, kandi turavye nukuri ubu bukene ishwi tuguma dukora ya migambi nyene uko bayitwigishije, tuguma tuyikurikirana kuziganiriza umwana. Ibitoke ndamaze gucamwo ibitoke 4. Nukuvuga ivyo bitoke kimwe kimwe bampa 10, nukuvuga ruko ayo mafaranga naciye ngenda kuyabitsa. Iyo ntungwa nayo barayimuhaye iragira iravyara, ivyaye umwagazi urapfa, ariko nyina wayo yarasigaye. Ayo mafaranga rero naje ndayajana kuri konti. Nitwa Bukuru Venasi, nkaba niga kuri Ecofo Twenzi, nkaba mba muri Nyangabushaza mu mwaka w'indwi. Umugambi wananje nige watanguye niga mu mwaka wa 5. Umwigisha yitwa Asentia yavuze ati kanandika abana bantaho nikora, aca avuga ati abadevye abavyeyi bose bakwiriye nanje ca ndiyandikisha. Ngiye mu wa 6 uyu mupfasoni yitwa Elias acaza kudutora, acaza guteka aho tuja gutonda, aca atubwira ingene bimeze. Muri iryo shami rya nanje niga baraduha amakaye, karamu, amasakoshi, uniforme, amasandari. Baduhimiriza no kuza twamera kuri konti, kuza twatera ibitoke mu murimi wacu. Abavyeyi bacu nabo baze badukira kandi ingene twiga nta kindi. Je nukuri kandi no muhira baduhaye ibitungwa, tafise ibitungwa impene, ubu mfise ibitungwa 2.